Turarumukije turasubiye no kubaha ikaze muri aya makuru mushikimo tubashikiriza ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Hibonekeza imvugo zibiri zitandukanye hagati y'umushikiriza manza mukuru wa Republika n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Hakaba ari inyuma yaho haterewe ibiro bijero hagati y'akazi na muntu kishirayo mpuzamakungu ONU. Umushikiriza manza mukuru wa Republika akaba amenyesha ko iki gitero cabaye inyuma yaho uvugira igipolisi we yari yavuze yuko ico gitero kitigeze kiba. Uwo mushikiriza manza mukuru abicishije ku muvugizi wa Sentare na Inyuzwa akaba amenyesha ko amatohoza yamaze gutangura akanagabisha wowe wese yohirahira kugira ico avuze kuri ico gitero imbere y'amatohoza. Kurikira umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa Agnès Bangiricenge. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2017, Mwijoro ry'igenekerezo rya 12 na 13 Nyakanga nko mu masaha 8 z'uca, umugwi w'abantu batandatu bataramenyekana, muri abo umwe yari yitwaje inkoyo mu bwoko bwa Kalashnikov, binjiye mu nyubakwa z'uhagarariye ONU mu gisata c'agateka kazi na muntu mu Burundi ziri kwibarabara ryitiriwe Mugamba muri quartier ya Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Imbere yuko binjira babanje kuboha abari bacunze izo nyubakwa. Inyuma y'umunsi mu gatondo abajejwe ubuyobozi bamenyesheje ubijejwe muri ico gisata ca ONU ariwe ajejwe ubutungane yishikiye muri ico kibanza aherekejwe n'ubushinzwe gukurikirana abakora ivyaha baca batangura amatohoza. Ivya mbere mu matohoza bivuga ko abo bagizi ba nabi bakoresheje imfunguruzo baje bizaniye bonyene, ariko ubutungane bubona ko atari byo. Naho binjiye mu nyubakwa ntaco bakoze, ntaco batwaye. Byongeye ntaco bononye ku bintu canke kubanya kugira abo bagizi ba nabi bamenyekane nico bashaka gushikako. Umushikiriza manza mukuru wa Republika arasaba abantu kwicunga hamwe no imbere yuko amatohoza avuga ico yashitseko kandi ari karakogwa. Amenyesha ko babiri muri abo bari bacunze inyubakwa bahagaritswe. Aboneyeho kumenyesha ko igihe umuvugizi w'igipolisi yagira ico bivuze ko kuri iyo nkuru yariko irakwiragizwa mu binyamakuru, inyamiramabi zari bwagire ico zimenyeshwa. La police judiciaire n'avait pas encore été saisie. Kubwo umushingwa manza Maître Gustave Niyonzima avuga ko ico gitero cabaye ku biro vy'abajeje hagati y'akazi na muntu bishiramwe mpuzamakungu ONU. Nguravye izo mvugo zibiri ziri hagati yabo bategetsi babiri bava muri leta imwe, ngo bigaragara yuko leta ifisemwe ukuboko muri ico gitero, na cyane cyane agafatira ku migenderanire hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'iryo shiramwe mpuzamakungu ONU. Umushingwa manza Gustave Niyonzima akabona yuko biteye isoni kubona bubahuka gutera ibiro by'ishiramwe mpuzamakungu ONU mu Burundi. Kurikira. Twisunza amategeko, hariho amasezerano mpuzamakungu y'Ivyene, hariho ico twita charte y'ubumwe bwa ONU. Ivyo vyose Burundi burimwo bwateyemwo igikumu burabikenguza, ico twita ratification. Ivyo rero muri ayo masezerano yose mvuze baravuga yuko ubuserukizi bw'ibiro bw'icami rya ONU mu gisata ca gateka kazi na muntu, yaba ama ambassade nico twita amakonsila, biba bifise ubudahangagwa mu byo tuvuga ko umuntu adashobora kuhinjira ngo hagire ico ashaka ngo ahatere ico twita mu vyerekeye amategeko inviolabilité di domicile di bureau y'ivyo biro canke yayo ma ambassade. Rero kubona igihugu cacu Uburundi carateye kayo masezerano kibizi, kikama kivyibutswa n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'igihugu n'ayandi makungu, bizwi cane gutyo n'ibintu bitwereka ko tugeza aho umwansi ashaka, bitwereka ko ata buntu bukiriho, ata budahangagwa bugiharanirwa bucubahirizwa, bitwereka ko amazi yarenze inkombe. Rero ikindi twagomba kuvuga nuko haciye igihe Uburundi buvuga ko amahoro ari yose asasagara mu gihugu cose atakintu kiriho, abavuga ko atamutekano arabagwanya ubutegetsi cane cane abansi kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu, yaba bari mu buhungiro yaba bari hagati mu gihugu.
rero leta y'u Burundi gasa niyereka amakungu ko atakintu na kimwe kiriko kirahungabana mu Burundi. Rero ko ari dusanzwe tuzi mu mategeko leta ari yijejwe gucungera abanyagihugu n'abanyamahanga n'ivyo bafise akuba leta ikongera kubahiriza amasezerano yateye k'igihugu mu vyerekeye imigenderanire n'ibindi bihugu no kubahiriza ubuserukizi n'ibiro vya ONU. Ibintu bitwereka rero kwico gitero bakizi kw'ibintu kuko nta wundi yohatera bama bavuga ko hari amahoro asasagara. Ikiri nyuma rero tubona nuko sentare mpuzamakungu irikira kora uko ishoboye kugira ishobore kugurura amatohoza nyezina, banafatiye no ku vyegeranyo vyinshi vya ONU biheruswe gushikirizwa. Tubona rero ko bari muyabira, tubona ko babuze shinge na rugero, ari naco gituma rero baca bagomba gufata nk'uko abo bantu bo hanze iryo shirahamwe rya ONU cane cane abaharanira agateka ka zina muntu ko boba bari inyuma, bagaca bifata nk'abana mu kugomba gukora nk'ayo mabi. Ni ibintu biboneka muco twita la responsabilité ko leta iri inyuma. Umushingamanza Gustave Niyonzima arongera akavuga yuko izo mvugo zibiri z'abaserukira leta bose vyerekana yuko kuri ico gitero babuze ico bashikiriza, kuko nabo nyene hashobora kuba harimwo abo vyateye isoni n'ubunyene umushingamanza Gustave Niyonzima. Rero ico gihushane kiri hagati y'umuvugizi wa polisi n'umushikiriza manza kizigenza mukuru wa Republika y'u Burundi ni ibintu bitwereka ko bataye umutwe, kuko umuvugizi wa polisi wavuga ati ico gitera bariko barabivuga ahubwo nibo babigize nirementanya, ariko kizigenza umushikiriza manza kizigenza wa Republika y'u Burundi ati amatohoza aracari karakurikizwa, dusavye ati uwe wese tumugabisha ko atogira icavuze. Ni ibintu rero bitwereka ko umushikiriza manza kizigenza yavuguruje umuvugizi w'igipolisi kandi bose baserukira leta, bikatwereka rero ko ari ibintu biteye isoni, bikatwereka ko nabo batabona ingene bagira bavyifatemwo ko biri muri bo. N'ibintu ubona ko izi manza ziriko zirashikirizwa zababurishije amahoro, zirabahungabanya, batagifise imvugo isa boshobora gushikiriza, kandi binatwereka ko ivyo bitero leta ibizi ko ikintu. Kuri ako karyo nyene parke nkuru y'igihugu yaramenyesheje kandi kubijanye n'inyuruzwa kongera rikabugwa ry'umunywanyi w'umugambwe IPD Zigamibanga witwa Leopold yanyurujwe haraheze imisi 3. Uwo avugira sentare ntayinyuzwa aserukiye umushikiriza manza mukuru wa leta, akavuga yuko batanguje amatohoza, mu gihe umuvugizi w'igipolisi we yari yavuze yuko igipolisi kitazi iyo nyuruzwa ry'uwo muntu. Kurikira n'ubu umuvugizi wa sentare ntayinyuzwa Agnes Bangiricenge. Kwigenekerezo rya 12 Nyakanga nk'igihe cy'isaha 2:30 z'igitondo, umugwi witwaje ibigwanisho wari mu modoka itamenyekanye imparati n'ubwoko bwayo gushika ubu utaramenyekana, wanyuruza umuntu azwi ku izina rya Habarugira Leopold, baca bamutwara ahantu hatazwi. Ivyo vyabereye mu bice by'agasoko kari mu Gihosha, mu gihe uwo yanyurujwe yariko arinonora imitsi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe azwi ku izina rya Liberate Nzitonda. Inyuma y'iryo nyuruzwa, uwo mukenyezi wiwe yamenyesheje bamwe mu bo bazinanye ivyari bihejeje kuba, hanyuma nabo babimenyesha inzego z'umutekano, nabo baca bihutira gukora amatohoza. Uwo mukenyezi yarashoboye kwiganira inyamiramabi uko ibintu vyagenze, abaha n'ayandi makuru igipolisi kiriko gikorerako kugira bamenye abo bicanyi bongere bafatwe kugira ngo bahanwe. Umushikiriza manza mukuru wa Republika aboneyeho no kubeshuza ibihuha bivuga ko abamunyuruje bo bari inzego z'umutekano, yongera yibutsa ko izo nzego zitanyuruza ariko bashobora guhagarika mu gihe bikenewe. Ariko inzego zifise ubuhinga bwo guhagarika abagizi ba nabi
barabajijwe kandi barumvishije ko muri bo atanumwe yamuhagaritse n'ikimenyamenya nta butungane bwariko buramurondera. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika asaba umuntu wese azi inkuru kubijanye n'inyuruzwa ryiwe ko yobimenyesha igipolisi kugira abo bagizi ba nabi bafatwe bongere bahanwe. Judiciaire pour que ces ravisseurs soient arrêtés et jugés. Kubw'umugambwe IPD Zigamibanga Leoporo yakomokamwo bavuga yuko bamaze kwihebura kuri uyu mwanya uhaciye atamakuru bafise ku munywanyi wabo yafashwe akanyuruzwa n'ubu bakaba batazi irengero ryiwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa Deo Nshimirimana akaba avuga yuko bitebuke ubutungane buzokora kuri abo bose babikora kuko gongo bobo bamaze kwitura ubutungane kurikira. Muri kino gihe uwo babesha no babwira ngo hari amakuru dufise ajanye n'umunywanyi wacu kubera yuko haraheza amasa 48 arenga mbere afashwe anyurujwe afatwa ku murango naho bwari bukiri mu gitondo abantu barabona hari n'abakoma induru ariko icyatangaje kandi n'ubu kintangaza ni imvugo y'umuvugizi w'urwego rw'igipolisi. Mu minsi yahera ibintu nk'ivyo bishitse bahora badendekanya ituntu bakavuga ngo amatohoza yaratanguye mugaye matohoza aho bakayivugiye nta n'umunsi n'umwe turigera tubona agera icashitseko. Ubu rero akamaramaza nuko yubahutse aravuga ngo ivyo muntu yanyurujwe igipolisi ntaco bikibizi ko ngo kandi nta nuwaje kwitwara. Mu bisanzwe ibintu bijanye n'amategeko iyo umuntu yanyurujwe iyo umuntu yishwe iyo habaye ibara ahantu inzego z'ubutungane zikabimenya ntizirindira yuko umuntu aja kwitwara ni automatic ubwo nyene zisha zitangura itohoza. Bikantangaza rero kumva avuga ko atabimenye kandi abivuga vyumvikane yuko inyuma y'ico kintu bigaragara neza yuko ubutegetsi igipolisi gifise uruhara mu inyuruzwa rya Leoporo kubera ko bazi yuko atazopfa abonetse. Niyo mpamvu bavuga yuko atana kimwe bazi kugira ngo nta gice tubabaza. Mugabo twebwe twaramaze kushikana gushingisha urubanza kandi naho batomuduha nahatoboneka hazongera igihe abo bantu bakora ubisha nk'ubwo kuko si wa mbere anyurujwe si n'uwa mbere yishwe hazogira igihe babazwe ayo makosa bariko barakora. Amaraso arahuma kandi ubuzima bw'umuntu bamenye ko ari katihabwa. Deo Nshimirimana kandi arongera akamenyesha yuko inyuma yaho icegeranyo ciciraho mpuzamakungu onigisokeye leta y'u Burundi karahira ikarengwa kwemera ibiri muri ico cegeranyo kivuga inzego za leta zinyuruza abantu zikongera zikabica. Ariko Deo Nshimirimana akabona ko biteye isoni mu gihe iyo leta idashobora n'ubu kwihanganira ubwo bubisha ikorera abantu. Deo Nshimirimana akamenyesha ko biteye isoni kandi kubona hari bamwe mu bakuru b'ibihugu baguma bashigikiye Petero Nkurunziza muri uwo mugambi wo kwica abanyagihugu arongoye. Kurikira Deo Nshimirimana. Ivyo nivyo biteye isoni bigatera n'urubwa ku gihugu cacu c'u Burundi kuko nta kuntu hoba hari amatohoza ariko arasabwa kugigwa kubwicanyi butagira izina bwahitanye abantu benshi mu Burundi kuvaho Nkurunziza yihagiye igingo ca gatatu igingo ku nguvu kigira gatatu yamara vya bindi nyene babagiriza bakaba ari vyo babandanya bakora kandi kugira ngo babisukemwe amabisi bagaca bategura imyerekano ngo niyo kwiyamiriza inzego mpuzamakungu zishaka gutunganiriza abarundi. Urumva ni ibintu bitumvikana kuba hamwe babihakana bukeye bagaca bakora vya bindi. None karacingani igihugu c'u Burundi kabe agatikire banga muruzi umenga ntikigira amateko igindera ko ntikigira ico cubaha ntikigira ico gisonera. Eheraba nk'ubu uzokumva abakuru b'ibihugu bamwe muri Afrika bariko barafata mu mugongo ubwo bubisha kubera ko bazi ko ni wabo babikora.
none ivyo mwumva turi ko tuvaye tukaja he je nibaza ko uko gufatana mu mugongo kw'abantu birirwa barasenya amareta yabo birirwa barica abantu babo kwa dukwiye guhaguruka tukagwaniriza hamwe ntaco vyungura igihugu nta nico vyungura Afrika atari kwiteza urubwa twebwe nyene vyumvikana rero ko jewe uko ndabibona nuko ndabitahura hariko haragera ibi nibihe vyerekana ibintu vyinshi cyane cyane ku butegetsi bwarushe ubutegetsi buriko burasenyuka biragaragara yuko hakwisubirako buguma bwimbirako nk'ivugo. Inyuma y'ico cegeranyo nyene cyasowe n'abahinga ba ONU umugwi w'igihugu rero agateka kazina muntu nawe nyene ukavuga yuko ico cegeranyo kirimwe amahinyu bamwe nabandi babona yuko uwo mugwi wahemutse wadohotse kwibanga wari ufise wo guharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Umushingwa manza Dieudonné Bashirayishize akabona yuko urongoye umugwi Jean Baptiste baribonekeza asa nk'umunywanyi cyane w'umugambwe CNDD FDD gusumba kuba umukuru w'umugwi uharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Akavuga yuko arafatiye ku ngendo y'uwarongoye uwo mugwi w'igihugu CNDH uwo mugwi woba usa n'ugwego goba rugiye gushigikira ukudahana mu Burundi. Kurikira umushingwa manza Dieudonné Bashirayishize. Mu gihugu c'u Burundi inzego zigenga ninke nyinshi mu kuzishiraho baraba ukuntu uri witabira ibikorwa by'umugambi uri ku butegetsi baraba ukuntu wewe ushikiriza iciyumviro c'umugambwe ugaheba kwiyumvira wewe ukwigenga systeme y'u Burundi ubu ntakwishaka. Uwo mugwi rero guhera ibi bintu bigitangura ndibuka harimwo n'umuntu yavuze ati none nk'umuntu bakubise ikofi bariko baramubaza cagenda kuvuga ngo habaye torture nkuko omengo ivyaha biriko birakogwa ntivyigeze bibababaza. Uho rero gushikaho umugwi nk'urya wategerezwa kuba uri ku mastandard mpuzamakungu aho bobo bagerageza kuva mu migambwe barimwo bakavuga bati duhagarariye ukuri ni kujya mu gwari ukimeze hari frère nta karutimana abantu barawuhungira kukabakingira ariko no munsi guhagarara bakavuga bati naho hari cegeranyo ca ONU cerekana yuko hari ibyaha vy'agahomera buranwa biriko biraba bazi ko ubutungane bw'u Burundi budakora bo nyene mu minsi heze barerekanye yuko hishwe abantu barenga 300 uno munsi nta matohoza aratangura kugira ubishe nabo bana 300 CNDH yavuze bakurikirana mugacugira ati CPI ntize ni nkuko bavuze bati ni babareke bagume bica muri ico gihe baba bamaze gutakaranga kumugwi uharanira agateka kazina muntu ahubwo bahindutse abaharanira ukudahanwa kw'ababahaye ivyo bibanza barimo bakaraba inyungu zabo bakaraba ayo mahera bafata banunuza amaraso y'abarundi bariko barapfa bataravye agateka kazina muntu. Ico gituma twebwe tuvuga tuti abantu basanzwe bakorana n'uwo mugwi barawuha ikibanza ubereye ikibanza wihaye ikibanza co gushigikira intwaro n'ivyaha ikora mugabici c'agateka kazina muntu basa nabahejeje kubivamwo. Umuntu novuga yuko nibigaragara si ivy'umuntu arinda kwiyumvira umuntu ico yigize nicaba. Mwakoze mwese mwafashe umwanya wo gukurikira aya makuru twari twabateguriye nkaba ndabashimiye ndabasezeye mugira amahoro wanyu.